Fernando celebre iyi si iragoyesha cyane cyane iyo ugiye muri banki uca ubona abantu uca bagufata nabi kandi uri celebre abo wita abafana niga uzoba desu niwaja muri banki kuko bifuza ko notonda inyuma uko abandi batonda. Fernando nyine afite impano idasanzwe namwe murayibona ko ari basohoye indirimbo ziryoshe, indirimbo ziyo ndazikunda. Unabuze ko amajambo menshi mugabo ubona ko yagumye abakoma amahiti kandi ahubwire iyo utari kuravugwa nuko atakintu gikomeye uri kurakora urumva nturi kurakora ikintu gikaze hagiye ntudutinye kuvugwa n'abantu ko uri kuravuga ubu barenze. Chazera afite aba ex bangahe? Aba ex ngiye twumvaga sinakakiatrice oya ntibarenga kuri izi ntoki, ntibarenga kuri izi ntoki, babaye benshi bo bari nka bane. Kera natangura nakora nk'akantu gasanga nta naho kagiye nkakora akantu nakaguze nk'amajemi nk'atanu gati watse warigeze kura nk'amajemi atanu nega mutama page kiri nshasha natanu y'abarabagenzi ewana wagiye uratora telefone acha ntola link acha shira muri group nkabasaba bagenda mu following iki nkasanza za link mu bajama abo bajama nyene bo barayo amamimzi yanje ya mbere ariko ubu ndakora akantu ewana nkabona amajemi 2005 naho navuga ati reka ntangure kuza ndiyerekana mwe n'ama video. Ndibuka interview ya mbere nakoze yaje habona kuri réseaux sociaux muri Yakeza. Urumva rero benshi bari bazi ngo Shazere peut-être mvu Mose yayiha image yiwe Shazere ndavye amajambo avuga nturunga nuko Shazere umuntu wakavuyo. Mayo amaze kubona visage yanje iki yabona ukuntu ngana sinane yarujya hagati ya Barcelona na Real Fernando. Hello bakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Nama nababwiye iyo Mr Vibe yiziriye ntapfa guhaguruka uko nyene abazanye igisamagwe. Canke umuntu ubona ari kara vibinga hano mu gisagara ciza cacu ca Bujumbura. Reka tumanze duhe kaze umutumire wacu turamutse kaze. Murakoze cyane. Yes, urashobora kuramutsa abakunzi ba Yaga Tech. Yego ndaramukije abakunzi ba Yaga Tech. You are very smart my bro. Thank you so much. Urabiriwe vraiment nimba hari abasore mu gisagara ca Bujumbura bambara neza. Urimwo. Merci beaucoup. Yeah. Wimva gute gushika muri studio ya Yaga Tech? Niteka idasanzwe ukoze kunyakira anyakiriye neza vraiment nabishimye. Kandi turagushimiye nawe. Asante sana. Nicaze ubone yuko akarere k'imbuga ngurukana bumenyi yamaze kugafata. Uyumva gute iyo uri kuravugangwa ku mbuga izina ziriya? Niteka ridasanzwe umunezero kwamba ndiko ndabona yuko ibikorwa byanje ko biragera kure. Abantu baragushira kuri stati, hari igihe bahora baguha feedback ati twakubonye kuri stati ya naka canke uhora uvyibonera. Bon, hari ibyo mpani ibonera ndabise ama contact y'abantu benshi vraiment ndabona ama stati yabo babashirako harabambwiye ati nakubonye kuri stati kanaka ndabimenya kwe. Wachazere Shazere rano ryavuye ni ibintu biri deep. Ikibazo kenshi uri ngo ndacishuje mbanze kucitondera. Amazina naho n'abavyeyi nitwa Iradukunda Shalom. Shalom rero twese ko twabanje kugira ama compte Facebook imbere uko tugira ama page. Yes. Compte yanje rero nayise Elshaz. Elshaz donc yari Shaz kivuye muri Shalom. Na Kaselom nangera ko Z Shaz. Hama El naho bisigura Dieu. Imana. Nimbwa kwa kumwe usanga abajene bavuga ati kuri Facebook kanita akazina kameze fresh n'gatese. Okay, cyanyita Elshaz. Bakita aka AKA. Cyanyita Elshaz kuri account ya Facebook. Hama rero ngira ngomba kugukreya page ama memes. Sina créer page mvuga ngo yanite ngo Shalom izina ryanje rya vrai kubera mu kubitangura nabigize ntashaka abantu bamenya mvuga sinashaka kunizina barimenya. Niyo naciye mfata account ya Facebook fata akaboro ka Shaz ariko ntanguza cahereza L cabizana Shazel
none ayo mayide wicaye wenyine urayiyumvira canke mwari kumwe n'abandi bantu sha naje nyene vraiment iryo zina naje nyene karakantu navuga ati ifo yuko ngira akantu nyene gatese. Wow kaca kara vibing muri ico gihe wiyumvise gute kubona ikintu wakreye ku myaka yawe naho ntarayikubaza ico gihe wiyumvise gute ushoboye gukreye ikintu nk'ico? Bon chambere nunenje gukora ama memes sinitaho ngo izina ngo rigera hana na wapi gusa icifuzo canje wari uko nokora ibintu vyanje bikagera kure tubisanzwe kwinezereza gusa nabita nko kwinezereza. My goodness. Urakreye Chazel utanguriye kuri Facebook urarose aba followers muri target wari ufise wari ubona yuko uzoronka aba followers? Target nari mfise umva ukaya page ushaka kugira abantu benshi bagukurikirana kugira ngo ibintu byawe bigere kure gusa navuga ati jengira nkore sinzi aho bizogarukira sinzi aho bizongeza reka nkore kwa nyene n'ibintu nkunda tu. Wow. Ajya mayidakuza mu gute ufatira kuki kugira ushobora kuronka ikintu gishobora gutwenza abantu bose? Bon ari nk'ibintu biko biraba aho niho rero binyorohera unashima kuronka yide. Yego ndagerageza kuraba nuko biraba nyene mu societe nkabikoramwo meme itwengeje mugabo nyene igomba gusigura situation iri kiraba muri ico gihe. Ushobora gutora ifoto nkavuga ati ifoto ndayiravye ushaka nteka ko akalegende hejuru amajambo hejuru ni ifoto avuga kuri situation turi kanaka birandyohera mu bisanzwe. Urumva ni ibintu mu bisanzwe maze n'igihe kirekire kandi ni ibintu vraiment merita. Nabitanguye kuva kera nakoze utuntu twinshi kera nakora nk'akantu gasanga nka naho kagiye nkakora akantu naguze nk'amajeme nk'atanu gati wapi warigeze kuronka amajeme atanu nega mutama page kiri nshasha natanu barabagenzi ewana wagira atora telefone acha ntola link acha shira muri group nkabasaba bagenda mu following iki nkasanze za link mu bajama abo bajama nyene bo barabe ama memes yanje ya mbere ariko ubu ndakora akantu ewana nkabona amajembe 2000 Chazel avuka mu ntara ya Bujumbura. Really? Urazi ko hari abantu babibaza yuko uvuka ruguru nyene? Bariho kwera habaziho ko mvi Gitega ko yankunda kujaho kenshi. Ariko ndi umunyabujumbura ndi umwana wo kumusaga. Wow. Aho kumusaga ari naco gituma ufise akavuyo. Aje ntakavuyo. Bavuga ngo kumusaga ngo saga bafise akavuyo. Oya si bose. Kumusaga ari abana batekereza. Nuko gusara majorite nyene ngira araba kavuyo. Gusa vraiment hari abatekereza. Nje bona ndumusazi none. Jensera kuri réseaux sociaux mugabo muzima busanzwe umuntu atekereza. Chazel muhira bamuzi gute? Chazel muhira banze nk'umuntu nyene ari sérieux atekereje. Biri très différent n'ivyo kuri réseaux sociaux. Really? Je nabibonye twazananye muri bisi ntiwigeze unavuga. Ntabibonye none. Cyajyanye ariko ndamedita je mukeneye ko mvuga ni kuri réseaux sociaux. Chazel arashavura vyihuse canka ashavura? Ya je sishavura vyihuse. Nshavura nagake wanashima. Mugabo iyo nshavuye nshavura nabe mugabo nshavura umwanya muto. Chazel ari mu rukundo? Oya. Why? None abantu bose bayisanse kuba mu rukundo. Umusore ari hit nka wewe kuba utari mu rukundo. Hit ni sigura ngo uja mu rukundo. Barashima abantu baba bari mu rukundo, abantu umuntu aguma mu rukundo. N'umuntu usanga atari ibintu bya réseaux sociaux akoresha. Really? None umuntu nari kutaja mu rukundo hari abantu bashaka kuvuga ati ukundwa n'abakobwa cyane kubera iki udashobora kuvuga ati ngomba nje mu rukundo? Rese nk'ubwo n'abakobwa cyane nkundwa n'abantu bose. Kandi kuja mu rukundo nuko uba biba byabaye reciproque uba wakunze umuntu nawe akagukunda. Iyo rero kangira ntiramba ko rero. Nshobora kuba narakunze ntibankunda canke bakankunda sindabakunda. Reka dufatiye ngaho. Uramaze kudraga. None bangana ukunye ntaradraga. Umva no bankomeye. Ati rero warakomeretse ucura bivamwe. Oya sinabuze cyo gukomereka. Oya gusabira abaho. Hari abankomerekeje harabona komerekeje birashikanye ne mu buzima bw'urukundo. Hari abo wakwatuye. Bien sûr.
Chazera afise aba ex bangahe? aba ex ngiye twumvaga sina calculatrice oya ntibarenga kuri izi ntoki babaye benshi bo bari nka bane numva ko atari benshi. Chazera yarize canke amashure yarayahevye? Arize angahe? amashure yarize ni menshi n'ubu ndashaka ko ndiga amashure ntahera muhinga wo kuyaheza arayaheba. Really? amashure ntahera muto. Chazera mu buzima bwa misi yose asanzwe akora muri ivyo vy'amamense cane? Ni ku kazi nkora. Really? Karaguhemba? Ndi umu créateur de contenu, kora ama video nkakora n'ama memes. Nizihe mbuga abantu bakunda kugusangaho? Facebook, Instagram ndayikoresha, TikTok na X Twitter. Yahora yitwa Twitter. X ndayikoresha, nizo mbuga nkoresha. Why not YouTube? Bon, YouTube ndiko ndiyumvira kuyigira kweri vuba cyane. Ariko tumwe nkikiriko ndegeranya kugira ngo ushobore kuzandatanga ibikorwa byiza. Nahe ma challenge umaze guhura muri ivyo bikorwa uri kurakora? Ma challenge nibaze je natangugira ma challenge kuva ntanguye kwiyerekana, urumva? Kaya nakoze nkica imyaka 2 nkiyerekana kuri réseaux sociaux, bakubabona ama memes gusa. Narinzwi n'abagenzi babizi nyene ko ari jewe, bo babagenzi nyene bari bazi ko mfise iyo mpano gukora ama memes. Bagene usanga tuvugana kuri WhatsApp dunkira ama link iki ariko sinabyerekane kuri réseaux sociaux. Nakoze imyaka 2 ntariyerekana. Hanyuma ndavuga ati ibintu fo yuko ndabishira ku rundi rwego. Kumbure niyerekanye arandi abantu bizonshikana gusumba. Naho navuga ati reka ntangure kuza ndiyerekana mwe n'ama video. Ndibuka interview ya mbere nakoze yaje habona kuri réseaux sociaux yo muri Yakeza. Urumva rero benshi bari bazi ngo Chazere peut-être mvu mose yayiha image yiwe. Chazere ndavye amajambo avuga nturunga nuko Chazere umuntu wakavuyo. Mayo bamaze kubona visage yanje iki babona ukuntu ngana sinane yarujya. Umva ikindi kundi kuno shata nguzora kubona. Umva abatahora bakuzi ku isura yawe. Akunye Mr. avuga ati Chazere yarujya kweri igihe cyose. Umva ndo umuntu atandukanye. Umva Chazere kuri réseaux sociaux atandukanye no mu buzima busanzwe. Rero ama challenge nagenda hura nayo usanga nyene abantu bambona gutandukana. Gusuze estime umuntu. Bambona gutandukana. Kumuha yindi shusho. Bampa yindi shusho. Ati none ujya mu tipe. Kumega none yaratekereje ko namibaza ko agira ibyo kuri réseaux sociaux. Hama mugabe zose ni kuvyirengagiza kubera n'ubundi uri umuntu akoresha réseaux sociaux. Kintu cambe toza kwirengagiza ni opinion z'abantu. Urumva? Boravuga ati nimba ari kintu kana kankane gushikako nzo gikora nkitaye ku majambo y'abantu. Ndavuga ati rero kankore. Ndashima vraiment kuva ufashe iyo decision harano byanshikanye do plus ku buryo hatari kunshikana ntariyerekana. Yes, muri entertainment urashobora kubona ati hari umuntu influence akanezera. N'uyiho umuntu ubona influence muri entertainment? Sawa ya kweri. Really? Vraiment. Fisa abaririmbyi gusa mfana mugana umuntu. Umuririmbyi ufana. Umuririmbyi mugana nabonye muri entertainment. Je nkunda abaririmbyi babiri. Ni Double J na DJ Fernando. Really? DJ Fernando. Okay. Umukundira iki bro? Bon, kwanza Double J namufana kuva kera. Aririmba neza buri mafisi impano zidasanzwe Double J. Hama na Fernando nyene afisi impano zidasanzwe. Namwe murayibona ko aririmba asohoye indirimbo vumazi yoshe, indirimbo ziyo ndazikunda. Hariho abantu bagirije Fernando yuko agara mu misi yahera. Ubwo wowe nuko ubibona? Oya kweri. Yega nimwe nakubwira. Uri umuntu ari populaire. Aho nose bafise kuntu bakubona. Uko je no mubona siko wo mubona. Peut-être uwo muntu yavuze nk'ivyo ashobora kuba bahuriye nko mu bindi bintu ugasanga wewe muhaye image ashaka. Muga jewe turamaze guhura namaze kumubona Fernando. Muranamaze kuyaga.
twarazinye mbwa atari vyatari na poste ari foto turi kumwe sinzi kumwana yibonye vraiment nasanze ari umuntu ari cool ameze neza sinzi abandi image bamuhamagaje nasanze ameze bien. Iyo umuntu ukunda urashaka kuvuga ati hari ico ndamwigira ko Fernando umwigira kwiki kutitaho amajambo y'abantu igihe asohoye indirimbo kazima imana inkuru ngo yakamewe nabi ngo akoresha ngo amaklipe y'amatelefone ikini ngo umuntu yavuzeho amajambo menshi mugabo ubona ko yagumye abakoma amahiti kandi ahubwire iyo utari kuravugwa nuko ata kintu gikomeye uri kurakora urumva nturi kurakora ikintu gikaze hagiye ntudutinye kuvugwa n'abantu kwa yuko uravuga ubu barenze ariko abandi turabona bategura ibiteramo bitandukanye kugira bashobore kwerekana impano canke bafashe n'abandi urumva tuvuge ko ivyo bintu byawe byo bigoye gutegurira igiteramo biragoye nyene ko just ngiya stand up comedy bon just n'umukomedi abantu bitiranye hajya umumeme tukiraho rero dutandukanirize ndabatandukanirize umumeme n'umukomedien n'abantu babiri batandukanye umumeme atwenza biciye mu nyandiko twenza biciye mu nyandiko ni ikintu ni en fait ona hari ibintu umumeme ashobora gukora umukomedien atokora hari n'ibintu umukomedien akora umumeme atokora nk'akarorero umumeme umukomedien aje hagiye imbere agatera inkuru akabwira inkuru abantu iki n'iki ibyo yagira abona mu buzima busanzwe iki n'ikoro agatwenza abantu biciye n'ibyo atateguye akagutwenza bivanye n'ibintu bikuragira urumva akabona ukuntu wambaye direct akacagira ikintu yivuzeko akabona nk'ibintu byabaye ryari akagira ikintu yivuze umva hagira nyine biraho aratwengereza ngaho ariko umumeme nawe n'umuntu abona ikintu agaca acandika ahantu ibintu byamubaye ko canke ikintu wabonye iki n'iki ico kintu aca yikuramo nk'amajambo atarenga nk'atanu makeya gose urumva ayo majambo ubwayo yonyene agasigura ashobora kuba atanatwengeje ubwayo yonyene ariko aca afata ayo majambo akafatanya n'ifoto aca kuramo ikintu gishobora gutwenza umuntu naho bitandukaniye n'umukomedi umukomedi yumva nawe ntiyoshobora gufata ngo bagira afata ifoto ngo ejo ngo ashire ko ngo akarejane bashaka amajambo yoshobora gutwenza abantu afatiye kuri iyo foto cyo kimwe n'umwema adashobora kuja imbere ngo afate ngo byantu ngo yandika ngo bijanye n'ifoto ngo aje imbere ngo twenze abantu nibaza ko yaho difference iri hagati ya Barca na Real Fernando nta muntu atabizi ko je nta mufana wa Barca w'inguvu ariko none abakunzi ba Real wumva babashize he kunzi ba Real rega je bya ndabikora nka content John Shima n'abagenzi fisi ifite abagenzi bafana ba Real Madrid turanarabana na match kasiko tukazirabana niyo byari n'imisanzwe kirazira kuvyegereza umutima musanzwe football ibikeneye irahuza abantu mugabo ntibikwiye kubankanisha gufana ngo wa Real ngo no hari abantu baca babishiramo inzigo hari n'abantu usanga mu bantu mu commentaire ndikorera content twa bamenye yuko ni content isanzwe bijya bajya n'abazungu ntaho batuzi nimba nkoza akantu ego ko ushaka kubabaza kubera uri umufana wa Real Madrid mugabo nigiye nkora akantu ka Barca nyene usanga n'abafana ba Barca nikabaryohe bivanye na situation mbi tuba turimo kandi n'ibintu biba biboneka n'aba Barca ukabaponde yamba mvuga nyene ku bintu ukuntu bimeze none kimeze nabi kuvuga ko bitameze nabi uravuga ibintu ko biri ni content nyene cyo bita content yes Chaze jewe nizere yuko abakunzi bawe bamenye bike mu bikugize kandi nizere yuko n'ukeneye ibindi byinshi azoza kwibariza nta kibazo kweri Chazere umukeneye aboneka gute unkeneye ashaka kundonka kuri WhatsApp nk'ibikorwa byo kwamamaza urabikora nk'ukeneye ibikorwa byo kwamamaza ashaka kundondera kuri WhatsApp ngira amaze kwandika nimero munsi ni 71 50 36 97 yes iyo nimero ya WhatsApp mugabo kenshi ari usanga bitakira posta kuri appel simple nayo ni 66 25 16 50 mbuze kuri WhatsApp bashaka kugira appel simple kuri nimero yes Chazere ndagushimiye murakoze cyane nka Mr Vibe yitaho ibikorwa by'abajene kandi afadikanije na televiziyo ubona kirabikora neza cyane ariyo Yaga Tech TV turakunda gushigikira impano z'abajene rero nawe turanezerewe ku kanya waduhaye murakoze cyane namwe urumva
no gushika ngaha ni vyiza no gufashanya mu bisanzwe yes no gufashanya nanje mu bisanzwe muza gushikana ibi bintu vyanje numva nk'ubu ntanze nimero y'abantu bashobora kundonka yes aho umuntu ashobora gutora akanimero ngo ati chazina nabuze nimero yiwe yes byakana kanaka ko ironse sebo numva ye byose no gufashanya namwe mwakoze murakoze cyane gushima merci bakunzi ba Yaga Tech TV nta kindi tubasaba atari kubandanya tugira subscribe ndetse dukomanta nico mubona ko canke mu mwipfuza ko mwakoze kubana natwe ciao ciao